ifumbire y'akarorero. Izine fomi irafasha Barundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Umwimbu tubona twavuga yuko ari n'ikintu twokwishimira twese na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara harimo nabazanye ifumbire fomi. Kuvyerekeye gusubiza isi akanovera hafunditswe yuko gushika mu mwaka wa 2033 ibice birenga 30 kwijana by'isi yatitutse ko yoba yasubije akanovera ikagasubizwa mu gukoresha ifumbire idatwara akanovera k'isi. Baca bahamagarira kandi gushira imitahe mu bijanye n'ifumbire gutyo igabanuka igiciro abantu bose bayironke vyoroshe. Mu gihugu cacu rero nakaryo keza ko twasanze tunashikirije tweko turiko turabikora, basanze igihugu c'u Burundi kigeze ku rugero rushimishije. Ikiba gikenewe cyane ngaho nikihe nuko urugero turiko turubandanya hanyuma tukabandanya tuba hafi abene gihugu kugira vy'ukuri turabe ko ifumbire tuba turiko turakoresha idatitura akanovera k'isi. Ntigacika Adrian yashoboye kumva imbere y'abandi benshi ko muri politike y'uburimyi n'ubworozi icihutirwa ca mbere n'umwavu, kuko urimye ata mwavu ku masi y'ubu yatitutse naco umuntu akuramwo. Turabimushimira cyane. Ihinguriro ry'intabire ikingira isi n'ibinyabuzima fomi turabasavye gufata ukuboko abandi mubigishe gushinga no gutunganya amahinguriro n'amashirahamwe yabo. Ubushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana kugira mu Burundi ntasubire kwinjira intabire iri mu bumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Ifumbire y'akarorero.